Amahoro kuri mwebwe mwese muriko muradukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abagize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH n'abari muri sentare jeje gucungera amatungo ya leta barahiye imbere y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere hamwe n'abagize n'amashinga amateka na nkenguza mateka bose biyemeje ko bazokora ivyo bajejwe bisunze amategeko. Hari abarimyi b'umuceri bavuga ko bakenya amazi yo kuvomera imirima yabo iri muri quartier Kiyange ni muri zone ya Buterere. Ivyo ngo bikaba vyatewe n'uko urugomero rwo kuruzi Muzazi bahora bakoresha mu kuvomera rwabomotse. Muraza kubikurikira mu kanya nido ryana makuru. Dasubiye kubaramutsa abantu batanu bagize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu harimo na Sixte Vinyi ni muraba yahora awurongoye hamwe n'abandi 16 bagize sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta barahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama nshinga mateka na nkenguza mateka kuri wa mbere bose biyemeje kurangura amabanga yabo bubahirije ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean de Dieu Irakoze. Je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon mandat. Imbere y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka abantu batanu bashasha bagize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu nibo barahiye. Umukuru wo mugwi Sixte Vinyi muraba icegera ciwe Anakenzo Habonayo umunyamabanga Anezi Mfatiyimana Jacques Nshimirimana hamwe na Konsili Habonimana bose biyemeje guteza imbere agateka kazina muntu bubahirije ibwirizwa nshingiro hamwe n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Moi, Dr Sixte Vinyi Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Abandi barahiye n'abantu 16 bagize sentare jeje gucungera amatungo ya leta uhereye ku mukuru wayo Generose Kiyago barahiye ko bazorangura umwuga wabo w'ubucamanza bubahirije ibwirizwa nshingiro ataho bahengamiye. Moi, Generose Kiyago, présidente de la Cour des comptes, je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat. Generose Kiyago akaba asubiriye Elize Ndaye yahora arongoye iyo sentare. Urakoze Jean de Dieu Irakoze. Intwaro rusangi ngo ntirashinga imizi mu bice vyayo vyose mu Burundi no mwihwezo wa Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Kodebu wahoze witwa Frodebu Nyakuri Iragi Gandadaye aho ni mu gihe Sahwanya Frodebu nawo wahariye demokrasi aya mezi ya 6 uno mwaka. Nyuma y'imyaka 30 habaye intwaro rusangi ishingiye ku migambwe myinshi na demokrasi. Kefa Nibizi abona ko nubu intwaro rusangi itaranyengetera neza mu mitima y'abarundi. Cyo twoshima nuko iyo nzira ya demokrasi yamaze kuvugwa mu Burundi ikandikwa amategeko kandi hakaba hariho n'ibyo twokwita inkingi zitari nke za demokrasi zihari nubwo kumbure zidakora neza. Imigambwe myinshi ni imwe mu nkingi za demokrasi ituma kumbure abarundi mu butandukane bwabo bashobora gushikiriza ivyiyumviro kugira ngo abene igihugu bikunde ko batwagwa n'ivyiyumviro bashima. No kuvuga yuko rero ko iyo migambwe myinshi iri myiza mugabiza ko abiza kuruta iriko irakora mu mwidegemvyo yose ifise yose ubu burenganzira bungana kandi igakora ku neza y'abene igihugu. Utwo ni tumwe mu duhaze ko tuvuganye ukuri bene ko gutanatana usanga kenshi ko tubakiye ku karangamutima ariko kubakiye ku nyungu z'abantu. Ugasanga abantu bacashe imbere inyungu zabo bakazirondera mu vyitwa demokrasi ari naco gituma usanga ariho gutana. Ivyo twe tuzita ko ari kimwe mu buhaze muri demokrasi nubwo naho demokrasi maze gutera imbere
bishika bagacanamwo na cane cane batumvikanye ku vyerekeye imigambi ivyo navyo n'ibisanzwe. Intambamye nyamukuru dufise ni uko twinjiye muri demokarasi tutategereye neza, ugasanga rero wa muco wa demokarasi nukora neza. Ndaguye nk'akarorero, no munsi nivyo turafise imigambi myinshi mwe yose ntifise uburenganzira kumbure bungana, mbere turavye twavuga ko dusa n'abari mu mugambwe nk'umwe bitavuye ko bene igihugu mbwa bivuye kubera kumbure bamwe n'abandi bakoresha igikenye kugira ngo bitamika bene igihugu. Ikindi dufise ibimenyesha makuru vyinshi nivyo mugabo twazikora vyene bitisanzura. Amakuru twabateguriye harabandanya. Imyuzurira ngo iri mu vyatumye umwimbu w'ipampa utaba mwiza mw'isizeni ry'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023, bivugwa na Gustave Majambere, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Kojerko gishinze gukurikirana igitegwa c'ipampa. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kurimbura aho umugambi wo gunagura igitegwa c'ipampa ugeze kuri uno wa mbere, yamenyesheje ko ishirahamwe arongoye yifuza kuronka umwimbu uhagije mw'isizeni ry'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024. n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Muri ico kiganiro kubamenyesha makuru, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Kojerko rikurikiranira hafi igitegwa c'ipampa avuga ko umugambi wo kunagura ico gitegwa uri gutera intambwe. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Kojerko ariko amenyesha ko umwimbu wo kwisizeni ry'umwaka wa 2022 ushira wa 2023 utagenze neza ku mvo zitandukanye. Twari twiteze kurimira ku mahegitari angana ibihumbi 3,500. Yitega yuko twari kuronka umwimbu ungana amatoni 1,800. Ariko rero kubera ingorane zimwe zagiye zishika, aha twovuga nk'umwuzurira wabaye aho dufise imirima, hakojeje kwifise imirima mu Gatumba canke muri Mutimbuzi aho twita Kigaramango, kubera uburyo buke haba kuri Kojerko canke ku barimyi bwatumye bidakunda yuko haboneka ifumbire, canke kubera abarimyi aho wasanga hariho abadakurikiza neza ubuhinga beretswe n'abafundi. Ibyo byose byaratumye tudashobora gushika neza ku mahangiro, aho twaciye dushika ku mahegitari ashika ibihumbi 3,100. Aho rero twiteze yuko tuzohava turonka umwimbu ushika amatoni 1,500. Naho vyagenze uko, Gustave Majambere akavuga ko mw'isizeni riza ry'umwaka wa 2023 ushira wa 2024 yiteze umwimbu mwiza. Ishirahamwe Kojerko yiteze umwimbu ungana n'amatoni 3,000, rigategekanya kuzorima ku buringanire bwa hegitari 5,500 kugira ishirahamwe gitaho igitegwa c'ipampa rishike kwihangiro ryishinze ryo kunagura ico gitegwa. Umuyobozi mukuru wa Kojerko akavuga ko bariko basaba amatongo leta muri kino gihe ataco ariko arakoreshwa. Igikorwa kizobandanya caratanguye, hari amatongo ayandi tumaze kuronka, aho dusaba yuko n'ubushikiranganji butujejwe ari bwo busanzwe bunajejwe tunganywa ry'amatongo yuko boshikiriza igisata c'ipampa ayo matongo yamaze kugenzurwa agatangwa muri raporo. Hari imyidogo yibonekeje mu myaka iheze ko abarimyi b'ipampa baronkejwe agahembo kabo batevye. Umuyobozi mukuru wa Kojerko arabahumuriza. Engineer Gustave Majambere akavuga ko mu kwezi k'umunani abashoye ipampa bazoba batanguye guhembwa. Arakoze Evariste Nzikobanyanga. Bamwe mu barimyi b'umuceri nabo baridoga ko bakenya amazi yo kuvomera iyi mirima muri quartier ya Kiyange, ni muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Bavuga ko hari imirima yatanguye kuma itarera kubera ko vyatewe n'uko urugomero rwo kuruzi Muzazi bahora bikora ko mu kuvomera rwabomotse. Basaba ishirahamwe SLDI gishinze guteza imbere igitegwa c'umuceri mu kiyaya c'Imbo
kurusanura kugira ngo imirima yabo ntibandanye kononekara. Clovis niyo nkuru. Ubwo rugomero rwafasha mu kuvomera imirima y'umuceri rwari rwubatswe n'ishirahamwe gishinze guteza imbere igiterwa cy'umuceri mu kiyaya c'Imbo, rukaba rwari rwubatswe mu ruzi Muzazi. Inyuma yo kubomoka abanyagihugu baragerageje mu kubaka urundi rugomero rwafasha, ariko n'ubundi amazi ntiyashoboye gushika mu mirima yabo. Bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatatu imirima yabo itaregera ironka amazi. Umuceri yumye, imiceri yateteye, turiko turapfira mu bana. Abana bariko baradupfira ko birirwa bararira, no kwishuri ntibakigenda kubera inzara. Araho twahora twikubita, bamwe twakora nitasha, nawe tukironka tuyikora. Abo barimyi bakaba basaba ko urwo rugomero rwosanurwa kugira ngo imirima yabo ironka amazi. Twe dusaba yuko bodukorera baraje ikaguma, bakarondera abantu nyene babizi, apana kuza barazana burya bugabibo bashiramo, uruzi guzuye ruca ruza rugasenyura rukabutwara. Twasaba yuko borondera ababishoboye bakaza bakayakora. Urwo rugomero rwabomotse akaba ariko rwafasha mu kuvomera umuceri uri mu mwonga wose wa Kiyange. Urakoze Clovis, bakoze n'abandi bagenzanje bafashije kwegeranya no makuru mu Kirundi twabashikirije. Nene hano duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye naho ku munsi wecu. Isa